ca Angola aho nari nagiye guserukira nyaricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize umuryango w'ubumwe umuryango w'ibihugu vya Afrika, Caraïbe na Pacifique. Iyo nama ikaba yagira iyicumi. Imbere yuko rero iyo nama itangura harabanze kuba ibisikanya hagati y'uwararongoye uwo muryango cari igihugu ca Kenya hamwe n'ugiye kurongora uyu muryango nawo ukaba ugiye kurongorwa na nyaricubahiro umukuru w'igihugu ca Angola. Ivyo bimaze guhera mu nyuma rero abakuru b'ibihugu n'amareta barigiye hamwe ibibazo bihanze uwo muryango na cane kubera yuko kuva imyaka 3 iheze yose atanama y'uwo muryango yari bwigera ikorana. Bararabira hamwe rero ibijanye n'umutekano, bararabira hamwe ibijanye n'ubutunzi muri uwo muryango, eka mbere bongera barabira hamwe ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Bamaze kubica hirya no hino barabonye yuko habaye ibintu byinshi muri iki kiringo cy'imyaka 3. Barabona ko ubutunzi bw'ibihugu bwagiye burahungabana kubera ikiza ca coronavirus no kubera intambara zagiye ziraba hirya no hino ku isi. Bamaze rero kubica hirya no hino bace bigira ingendo yuko babona yuko umuti w'ivyo bibazo byose kugira ubutunzi buduge kwari ugushira imbere ibijanye n'amahinguriro. Ku bijanye n'umutekano ni karahara mu Rwanda ntibacura. Barabonye ko banyakubahwa abakuru b'amareta, abakuru b'ibihugu n'amareta ko umutekano ari wo kubungabunga na cane ko muzi aho umutekano utari atana kimwe kihaba. Ku bijanye naho n'ihindagurika ry'ibihe naho nyine barabonye ko ari kibazo, aho mbere baciye basaba yuko ibihugu bitunze ari byo bituma igisenge gikingiye isi kigira ibibazo, kw'ivyo bihugu byoshira mu ngiro ukuntu byoza birashumbusha ibihugu bidafise uruhara mu konona igisenge. Ivyo rero bimaze kurangira banyakubahwa barongoye ibihugu n'amareta ko barasabye kandi yuko ishira hamwe y'ubumwe bwa Buraya ko ryoshira mu ngiro ivyo bamaze gushika ko vyibanze bizoza bisubirira ya masezerano y'Ikotonu. Ivyo bimaze kurangira iyo nama nyene yarakiriye igihugu ca Maldives kugira naco kinjire muri uwo muryango. Iruhande y'ivyo rero twaranabonanye na nyakubahwa umunyamabanga mukuru w'uwo muryango aho twavuganye ibijanye n'igihugu cacu, aranambaza ivyo abashobora kuza kuinvestisa mu gihugu cacu bokoramwo. Ndamubwira ivyo dufise, ndanamubwira ko igihugu cacu gifise ibintu byinshi byo gushiramwe imitahe. Hanyuma nawe aranyemerera yuko agiye kugerageza ko ashoboye kose kugira abashobora kuzana imitahe bayizane ngaha mu gihugu cacu.